Yeah, yo, hey, FLO-YEPEKE, pamoja na on the floor. Yo, big up on the self floor. Here we go. FLO-YEPEKE pamoja na on the floor. Yes, our one. What's up? What's up? Beats, please, or this is your boy one boy Felaskira from GNT Paradise aka BBC. Uno munsi nibisanzwe ndakuzaniye indirimbo izosoka ku munsi wa gatanu itarike 27 kubwa Rwanda rwa FLO-YEPEKE. Cyenda kwano rero. Uno mutipe namubonye vuga ati ni gutagira sora indirimbo na on the floor. Big face on the floor. No mutipe byaca bintera intege zo kugira ntereka ndawondene ndamurondire kwanza mbanze ndamumenye ninde. Uno mutipe bamwita FLO-YEPEKE, yitwa amazina yiwe y'ukuri yitwa Niyongabo Floribert, yavukiye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi itariki 13 z'ukwezi kw'icumi nibwo yashika kuri inosi kabisa. Numu artist aririmba injana nka zose, akoreka ko aririmba R&B, akoreka ko aririmba Afrobeat, akoreka ko aririmba kabisa injana nka zose. Izina ryiwe mwita FLO-YEPEKE niryo zina ry'umuziki wasanzwe akoresha. Akubwira ko yatanguye kuririmba neza na neza yinjira mu muziki mu mudiho kabisa neza na neza muri industry kabiri gatanu ndwi 2023. Bisigure ko amaze imyaka ishika kuri 3 ari muri kano gakino ko kuririmba. Uno mutipe akoyeka ko yari yasoye indirimbo yiwe ubwa mbere ayita Akadawa. Indirimbo yiwe ubwa mbere yashize kuri YouTube yiwe yayise ngo Akadawa. Uno mutipe kugeza kuri uno munsi afise amavyuza ngana n'ibihumbi amajana 790 kuri YouTube yiwe. Byumvikane ko ari mu gukwiza umurijon w'amavyuzi kuri YouTube yose. Afise aba followers cyangwa aba subscribers ibihumbi 9 birenga. Akwereka ko rero agiye gusohora indirimbo n'umuririmbyi kandi biboneka ko mu myaka 2 yose yariheze asa n'uwari yaheze kuririmba, yaramaze igihe kirekire atari karakora indirimbo, ariko haheze amezi 6 gusa asohoye indirimbo kandi ubona ko yarabwe neza. Ibi bimaze kuba irenza abantu ibihumbi 49 bagikurikirana. Ku munsi w'ejo aho bukera ku munsi wa gatanu itarike 27 agiye gushira hanze indirimbo yise KUKUKU, bari kumwe n'umuririmbyi w'umuraperi bari kumwe n'umuririmbyi aririmba R&B, bari kumwe n'umuririmbyi aririmba Afrobeat, aririmba raga, aririmba dancehall, umututere umuntu afise aririmba injana zose muramumenyereye ni B-Face on the floor. Bazosohorana indirimbo rero bise KUKUKU ku munsi w'ejo, aho muzogenda muyumva ku rwagwa FLO-YEPEKE. Niyo ndirimbo iri mu mudiho w'amapiano, ni indirimbo wumva kabisa ko iryoshe itanguye gusa wumvise go Afro ni indirimbo ndakubwira ati ntuzotangwe kuba muri benshi bazoyikurikirana. Mu rundi ruhande ndakuzanire amakuru y'umuririmbyi kiri ku akiri biriko biraboneka ko mwihiganwa asanzwe arimwo rya Isanganiro Award, aho umuririmbyi kiri ku byamaze ko biboneka ko ashaka kuronka amahirwe yo gutsindira iyindi modoka. Inyuma yo gutsindira imodoka yavuye muri Super Beat Award byatanzwe na Super Bat, ndakubwira ko ni modoka yo muri Isanganiro Award kiri ku akiri abifashijwemo n'indirimbo yiwe ahanihe agiye kubazanira aka kandi gashimwe, kuko biboneka ko indirimbo yiwe ahanihe imaze gutogwa n'abantu barenga ibihumbi 2,400 mu gihe indirimbo yikurikira ari indirimbo ya D1, indirimbo bayataziriye rekasha imaze kurabwa n'abantu amajana 7 bonyene. Hagakurikira indirimbo ya Rinoji imaze kurabwa n'abandi nyene amajana 7. Biboneka ko afise intambwe ndende abarusha, biboneka ko hatagiyemwe amanyanga cyangwa hatagiyemwe utundi tuntu tuyobeye
indiri akaduga ko muri isanganiro award umuririmvyi kiriko akiri nawe ashobora kugasira muri parking yiwe. Abantu benshi baravuga ati mbega parking ya kiriko akiri iri he mu gihe tuzi ko atanu rupangagira. Reka ndavuga ati gukunda cyane one boy Valaskira from Enterprise KBBC ni Miracle TV 257. Kora subscribe ubandanye uronka amakuru meza kandi agezweho ashushe ahitinze cyane. Ndagukunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.